Reka nsubire ndabaramutse mwebwe anywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane kwaba ari kuvugwa mu butungane. Muramaze iminsi mwumva General Evariste Ndayishimiye avuga ukuntu mu Burundi ata butungane bugihari, akanavuga ko agiye kwishikira mu makomine yose agize igihugu kugira ngo atunganirize abanyagihugu batandukanye bariko bararenganywa n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akanavuga ko umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ataco amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari byinshi twabateguriye bikomakomeye biriko biravugwa mu butungane, nivyo tugira ngo tubashikirize. Wipfuza kuzaja bama mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa we nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko rushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Abakenyezi batanu nibo bamaze kuba abashikiranganji b'ubutungane mu Burundi. Umwe muri bo ni nawe mushikiranganji w'ubutungane yamaze igihe kinini muri ayo mabanga mu Burundi. Umukenyezi wa mbere yabaye umushikiranganji wa mbere w'ubutungane ni Claudette Niragira, yabaye umushikiranganji w'ubutungane kuva muri 2005 gushika muri 2007. Uwa kabiri ni Maria Ansire Ntakaburimbo, yabaye umushikiranganji w'ubutungane kuva 2010 gushika 2011. Uwa gatatu ni Aime Laurentine Kanyana, yabaye umushikiranganji w'ubutungane kuva 2015 gushika 2020. Uwa kane ni Janine Nibizi, wabaye umushikiranganji w'ubutungane kuva 2020 gushika 2021. Domine Banyankimbona nawe yatanguye 2021 gushika n'ubu ngubu niwe acira umushikiranganji w'ubutungane, naho abanyagihugu batari bake babona ko Domine Banyankimbona ataco amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko akarenganyo kariko karakorwa mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi karateye isoni cane. Umushikiranganji w'ubutungane Claudette Niragira kuva muri 2005 gushika 2007. Kwa 30 z'ukwezi kwa munani 2005 Perezida Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi agenye umukenyezi mu mabanga y'umushikiranganji w'ubutungane. Uwagenywe yari Claudette Niragira, yabaye muri ayo mabanga gushika muri 2007. Araheza asubirirwa na Jean Bosco Ndikumana. Claudette Niragira yavutse mu mwaka w'1968 muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Imbere yo kwinjira mu mabanga ya politike, Claudette Niragira yari umushingwamanza. Muri 2005 uyu mupfasoni yaragenywe mu murwi w'igihugu watunganije amatora ya 2005. Muri Myandagaro 2005 Claudette Niragira yagenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane, amabanga yabayemwo gushika muri 2007. Yavuye ngaho aja kuba umushikiranganji w'abakozi ba leta w'akazi no guteganyiriza kazoza abakozi. Muri 2009 Claudette Niragira yagenywe kuba icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu nyuma wenyine aba umuyobozi mwishikira chef de cabinet civile gushika muri 2011. Kuva muri 2011 gushika muri 2015 Claudette Niragira yari umushikiranganji ajejwe agateka ka muntu, ukungana kw'ibitsina no gufatana mu nda. Muri 2015 Claudette Niragira yariketse rwose ko yari mu batashigikiye kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, kumbure niyo mpamvu atigeze asubira kugenwa muri leta. Inyuma Niragira yarabaye muri severi, yarakoze akazi k'ubunoteri imbere yo kugenwa muri kimwe mu bisata by'umuryango wa Yasi. Umwanya yaciye mu bushikiranganji bw'ubutungane, Claudette Niragira ntaco yahinduye mu karenganyo kamye karanga ubucamanza bw'u Burundi. Ibyaha bikomeye byarakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko ntibyigeze bihanwa. Ubwicanyi bwa Bafeneri Muyinga, igandagurwa ry'umuvunjayi Brown Ndayishikanye, igurishwa mu manyanga ry'indege Falcon 50 yarerura umukuru w'igihugu n'ibindi. Ubutungane bwabandanije gukoreshwa mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Hussein Rajabu n'abayoboke biwe.
Ifatwa rya Perezida Domitien Ndayizeye Alphonse Maria Kadege yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu n'abandi benshi babeshewe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Ifatwa rya Gabriel Rufyiri arongoye Rukomo abamenyeshamakuru ba RPA amadosiye y'ubusuma akomeye nk'ikitoro ca Nigeria canke amakayi y'Ubuganda n'ibindi byinshi. Claudette Niragire abamuzi bavuga ko yari umukenyezi yihagararako kandi akara, ariko nk'umushikiranganji w'ubutungane ntaco yasize abarundi bamwibukirako. Claudette Niragire yashengeye ku wa 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 i Nairobi muri Kenya. Umushikiranganji w'ubutungane Maria Ansile Ntakaburimbo yabaye umushikiranganji w'ubutungane kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2011. Maria Ansile Ntakaburimbo niwe mukenyezi wa kabiri yabaye umushikiranganji w'ubutungane kuva muri Myandagaro 2010 gushika muri Munyonyo 2011. Imbere yo kuba umushikiranganji Ntakaburimbo yari yararanguye amabanga menshi mu bisata bijejwe ubutungane kuva arangije amashuri mu gisata c'amategeko ca kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1992. Yarabaye umucamanza, yarabaye umushirizamanza umukuru wa sentare Ntahinyuzwa kuva muri 2006 gushika muri 2010. Aho aviriye mu bushikiranganji yarabaye umushingwamanza, mu nyuma arungikwa mu buserukizi bw'u Burundi i Geneve mu Busuwisi aho yakoreye imyaka itari mikeya. Maria Ansile Ntakaburimbo yarongoye ubushikiranganji bw'ubutungane mu bihe bitoroshe na gato kubera amadosiye y'ibyaha bikomeye by'ubutegetsi yaguma yiyongera, mu gihe kandi amashirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga yakurikirana rwose ibyo bibazo. Dosiye y'igandagurwa rya Ernest Manirumva yarigeze kure, yongera ko ubwicanyi mu Gatumba muri Nyakanga 2011, indiri z'abafeneri bishwe muri Safisha nyuma y'amatora ya 2010 n'ibindi byinshi. Maria Ansile Ntakaburimbo yarashaka kugira ibyo ahinduye, yaranagerageje gusunika ubutungane ku madosiye makeya, yaranafise imigenderanire myiza n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ibi byarateranije rwose umushikiranganji Ntakaburimbo na bamwe mu bihangange mu butegetsi cane cane ba generali bari bica bagakiza muri ico gihe. Umushikiranganji yaterwa ubwoba n'abajenerali hanyuma ntashigikirwe n'abo hejuru bamugenye mu mabanga. Yaranakorewe ibibi tutoshobora kuvuga, araheza arabogozwa inyuma y'amezi 13 gusa agenywe mu mabanga, aca asubirizwa n'uwo yariko akorako amatohoza y'ubunyonyezi uwitwa Pascal. Maria Ansile Ntakaburimbo ni umushikiranganji w'ubutungane yamaramajwe rwose ku buryo buboneka cane. Muri rusange naho hari ibyo yagerageje guhindura, nta kinini cahindutse mu butungane mu gihe Maria Ansile Ntakaburimbo yari umushikiranganji. Nk'uko byamye, ubutungane bwagumye ari inyundo ihonda abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bukaba n'umutaka ufuka abakora amabi adasanzwe bari mu butegetsi. Umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana. Aimé Laurentine Kanyana ni umukenyezi wa gatatu yagenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane. Yarongoye ubwo bushikiranganji kuva muri 2015 gushika muri 2020, gutyo aba abaye uwa mbere akwije imyaka 5 muri ayo mabanga. Igenwa ryiwe ryafashwe nk'agashimwe ku byo yakoreye Petero Nkurunziza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Imbere yo kuba muri ayo mabanga, Aimé Laurentine Kanyana yari yarabaye mu mabanga atari make kandi mu mwanya muto kuva arangije amashuri mu gisata c'amategeko ca kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 2003. Aimé Laurentine Kanyana yari azwi nk'inshuti yegereye cane Perezida Nkurunziza. Inyuma gato yaho arangirije amashuri, Aimé Laurentine Kanyana yarabaye mu bakora muri kabinete y'umushikiranganji wa leta ajejwe intwaro ibereye no kugenzura leta, wo akaba yari Petero Nkurunziza. Aimé Laurentine Kanyana yarakoze mu bucamanza aho yaduza ingazi mu mwanya muto rwose, agenwa muri sentare Ntahinyuzwa mu gihe hari hegereje urubanza rwa Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD.
Inyuma y'urubanza rwa Rajabu, umupfasoni Kanyana yaragenwe kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Yongera agenwa kubangikanya ayo mabanga no kuba umucamanza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, aho yari agiye kugira uruhara rukomeye muri 2015. Mu ntahe duherutse kubona ya Sylvestre Niyimpagaritse yari icegera c'umukuru w'iyo sentare, twarumvise ruhara rwa Aimé Laurentine Kanyana na Charles Ndagijimana mw'iterabwoba ryakorewe abacamanza kugira bahindure ingingo bari bafise yo gutemera ikiringo ca gatatu, maze basinyishwa ingingo batazi iyo zazananye yemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu myaka 5 Aimé Laurentine Kanyana yamaze ari umushikiranganji, urwego rw'ubutungane rwarasubiye inyuma rwose. Icari kimuraje inshinga ntikwari gutanga ubutungane, ahubwo kwari ukugwanira Nkurunziza muri ca kiringo yaronka mw'iterabwoba. Ibihumbi vy'inzirakarengane bitashigikiye ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha vyarahagaritswe, benshi baraborejwe igufa bikomeye, inzirakarengane zarapfungiwe ubusa, amabohero aruzura, abandi barishwe cane baranyuruzwa n'inzego z'iperereza baburwa irengero ryabo. Muri ico kiringo nyene indiri z'abigeme n'abakenyezi barafashwe ku ngufu bifatiye ku mvo za politike, ariko umushikiranganji Kanyana ntaco yakoze ngo ahane abakoze ayo mahano, ahubwo yanashizeho itegeko riha ububasha abapolisi bwo gukora isaka mu mihana mw'ijoro, kandi vyari bizwi ko gusaka ijoro vyari mu vyorohereza abapolisi n'imbonerakure gufata ku ngufu abakenyezi. Umushikiranganji Kanyana ntiyakingiye abicanyi gusa, abandi borohewe mu gihe ciwe n'abanyonora amatungo ya leta. Muri ico kiringo inzego zose z'igihugu zarangwa no kwiba, ariko atakizikomakoma. Ivyo Perezida Ndayishimiye ariko aragerageza guhagarika muri kino gihe. Umushikiranganji Kanyana ntiyagarukiye gupfukira abicanyi, yanagerageje ibishoboka byose kugira ngo ntibahanwe no ku rwego mpuzamakungu, maze akura Uburundi muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu muri Gitugudu 2017. Ku rwego mpuzamakungu umushikiranganji yaranishikiye i Geneve muri ONU kugira avugire abariko barasesa amaraso y'abarundi atacamira. Inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Perezida Nkurunziza, Aimé Laurentine Kanyana yagenwe kuba icegera c'umuyobozi mushikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Niho agikora ikiringo ciwe mu bushikiranganji bw'ubutungane gisa n'icabaye igihe co guhamba ubutungane mu Burundi. Imanza nyinshi mu gihe ciwe zaciriwe ku matelefoni nta mwidegemvyo, abacamanza bari bagifise bategekwa n'abatwara iperereza banatwara CNDD-FDD mu mihingo yose y'igihugu. Ikiringo c'umushikiranganji Kanyana gisa n'ibindi bihe bibi cane vya kahise ubucamanza bw'Uburundi bwaciyemwo. Aimé Laurentine Kanyana yabonetse nk'umushikiranganji w'inyungu za Nkurunziza kurusha kuba umushikiranganji ajejwe ingorane z'abarundi. Umushikiranganji w'ubutungane Jeanine Niyibizi kuva 2020 gushika 2021. Jeanine Niyibizi yabaye umukenyezi wa kane agenwe kuba umushikiranganji w'ubutungane. Yagenwe na Perezida Evariste Ndayishimiye muri Ruheshi 2020. Imbere yo kuba umushikiranganji w'ubutungane, Jeanine Niyibizi yari umushikirizamanza mukuru i Gitega. Yamaze umwaka n'amezi 5 gusa ari umushikiranganji w'ubutungane, aca arabogozwa muri Munyonyo 2021. Ikiringo c'umushikiranganji Jeanine Niyibizi carabayemwo imanza za politike zikomeye, nk'urubanza rw'abagandaguye Perezida Ndadaye mu mwaka w'1993. Muri ico kiringo ciwe harasohotse idosiye y'akamaramaza RPC 100 ihana abantu 34 barimwo abaharanira agateka ka muntu n'abamenyeshamakuru 12 bagirijwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Turetse ko abo bantu batigeze baburana kandi ubucamanza butigeze bwerekana ico bwagiriza umwe wese muri bo, urwo rubanza ntirwigeze runasomwa, abaciriwe urubanza barankiwe kunguruza. Izo manza za politike zo mu gihe ca Jeanine Niyibizi zakozwe gihutihuti, ata burenganzira bw'ababuranyi bwubahirijwe. Urubanza rwatangura ingingo izoruvamwo yaramaze gufatwa, kumenya ukuri nta kibanza vyari bifise ico gihe.
Mu kiringo c'umushikiranganji Jeanine Niyibizi harabandanije kwibonekeza abacamanza bahabwa amategeko n'abakozi b'iperereza iyo hageze guca imanza za politiki. Jeanine Niyibizi ntaco yakoze kiboneka ngo abihagarike. Aho yagerageje naho byabonetse ko ata ngufu yari afise ku bakozi b'iperereza. Ibyaha bikomeye cane nko kunyuruza abantu bakaburwa irengero canke ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byarabandanije kandi ntibyigeze bikurikiranwa. Ubutungane bwabandanije kuba inyundo ku bahanwa n'ubutegetsi, bwongera buba umutaka w'abakora ibyaha bikomeye mu butegetsi. Jeanine Niyibizi yaragerageje guhana abacamanza bo mu masentare y'intango bigenza nabi, ariko ntiyigeze yubahuka abo mu masentare makuru. Muri Nzero 2021 haradutse dosiye ibabaje cane y'ipfungwa ry'umukenyezi w'imyaka 18 Christe Kaneza yaheruka gupfakara yiciwe umugabo n'iperereza, ariko aba ariwe ahagarikwa ngo yiciye umugabo wiwe. Umushikiranganji Jeanine Niyibizi yaragerageje guhagarara rugabo muri iyo dosiye aho yari ahanganye n'abakomeye muri leta no mw'iperereza. Urwo rugamba ntirwamworoheye kandi rwerekana ko umushikiranganji Niyibizi ashobora kuba yarashaka guhindura ibintu mu nzego z'ubutungane akabura ingufu. Kumbure biri no mu vyatumye akurwa ubutaraririye. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Domine Banyankimbona ni umukenyezi agira gatatu arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane, yasubiriye Jeanine Niyibizi muri Munyonyo 2021. Imbere yo kugenwa muri ayo mabanga, Domine Banyankimbona yari yarakoze amabanga menshi harimwo kuba icegera c'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa no kuba umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona biragaragara ko ataco amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko biragaragara ko akarenganyo kariko karakorerwa mu bucamanza bw'u Burundi gateye isoni cane. Ariyo mpamvu umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kwigira mu makomine yose atandukanye kugira ngo abe ariwe yifatira ikibazo c'ubutungane mu minwe, kuko yabona ko ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu bamwe n'abandi basaba ko General Evariste Ndayishimiye yakura umushikiranganji w'ubutungane, kuko n'ubundi ataco ariko arafasha igihugu muri ino minsi. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko tubashikiriza kuri ino mboneshakure. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo wakoreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.